mwiriwe mwese cyane mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri ko murumviriza ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka yisaminanira kuri wese3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Mushobora kandi kutwumva kibiriraho amasaha 28 kuri 28 turi kwigenekerezo rya 8 ruheshi umwaka wa 2026. Amakuru twabateguriye uyu munsi akaba ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bawurikiye mwishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi bariyamiriza amajambo ateye isoni yo gutera u Rwanda eruka gushikirizwa n'userukira Uburundi muri ico gihugu Terase Ntayiraja muca mu vyumba mukanya. Nayo ikimenyesha makuru Bigabiro News leta cemeza ko gifisa makuru ahagije kubijanye n'imperuka iri kirategurwa n'umugambo SNDD FDD. Haraheruka kuba ubutana mu mitwe hagati y'ugwaruka rw'imbonera kure n'abanyagihugu mu ntara yagutse ya Burunga. Muri abo banyagihugu hakaba hari abaciye bafatwa bagafungwa, imiryango yabo igasaba ko borekugwa. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata bitandukanye by'igihugu. Gumana na Jevia Tortori aragira mu ngira ndabashikirize nkaba ndiko dafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ibyuma kandi mwese nido Radio Peace FM. Nyawe ipromusanza rindi tanke yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprone aho rigira ni no bwa kwari bibi bisumbirije begabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. Ndafise itangazo ry'amezi nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriyemo warumva rero bivuga nakure turahaza ubonde kajenga heze nakwitonde warumva rero ngo mvuge basi banda ahubwo ntiwosanga kabivuga sinarinda guhaye ijambo sije ndanaripanga ngaha. Muri genekerezo rya 8 ruheshi abarundi bamabibuka amagogwa bashizwemo n'ikiringo ca gatatu cahavuye kinakwega mabi meshi. Inyuma yaho uwari umukuru w'igihugu ico gihe Petero Nkurunziza yaciye yirara mu bariko baraharanira amasezerano yarusha, abarengeramwo n'amasase bamwe baricwa abandi baranyuruzwa, hari abavundiye mu mvuto n'abandi baburiwe irengero. Ico gihe Petero Nkurunziza yaciye yishiriraho uburusho bwinshi cyane, harimwo n'ipete rikomeye cyane ry'imboneza yamaho mu gukunda igihugu. Naho biruko Petero Nkurunziza yavuye ashengera atanabibonesheje amaso, naho yari yihaye uburusho nka bwose bumeze nk'ubw'umwami. Yasize ategetse ko uwo munsi wo gukunda igihugu uzokwama wimbazwa muri Mukakaro, naho wavuye wimurirwa muri Ruheshi. Ubu ibihumbi n'ibihumbagiza biri mu mabohero mu makambi y'impunzi, bamwe gushika n'ubu ntibararonka ubutungane, abandi baragiye amazima yongo. Mu ntara yagutse ya Burunga havugwa itana mu mitwe hagati y'ugwaruka go mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rurongowe n'uwitwa Evariste gwatanye mu mitwe kuri uyu wa 4 uheze mu masaha y'ijoro, inyuma yo gusahura no kugaza ku nguvu abanyagihugu bariko bararangura udukogwa two kwiteza imbere. Muri izo ntambara abanyagihugu baciye bafata urongoye izo mbonera kure bamugaranira muri imwe mu mazu yegereye aho habereye iryo bara. Mu nyuma aza gutabagwa n'igipolisi baca bafungamwo abanyagihugu babiri, n'ubu bakiri mu mvuto. Imiryango yabo bafunzwe isaba kurekugwa atagisabwe kuko bariko barivuna mu kajagari kakwezwe n'izo mbonera kure. Inkuru ya Jo Philibert Karangwa mu majwi ya Krista Inamahoro. Vyose byatanguye ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 mu ijoro ryo kwa 4 rishira wa 5, aho imbonera kure zirongowe n'uwitwa Evariste ku mutumba wa Bukeye muri komine ya Nyanza mu ntara yagutse ya Burunga
aho izo mbonerakure zihereje amabarabara mu gicuku muri ico gisagara ca Bukeye ampande y'ibarabara rya kabiri. Intumbero bari bafise kwari ugukubagura uwo bahuye wese, harimo no kugaza ku nguvu ubunywero n'amabutike yose yari akiriko arakora muri uwo mwanya. Inyuma yo gukubitwa ugashaya no gufatwa n'izo mbonerakure, hakurikira kunyagutwa ufise twose ugataha urukomba amazi. Amakuru Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka dufise nuko abo banyagihugu bamaze kubona ko badafise uwo baganyira, habaye gutana mu mitwe maze ingumu, imitwe, amakofe aherekejwe n'iminane y'amabuye birayaga. Muri izo ntambara zitahavuye zorohera Evariste arongoye izo mbonerakure inyuma yo gufatwa n'abo banyagihugu akugaranirwa muri imwe mu mazu yari yugajwe ku nguvu, hahavuye haza igipolisi, abanyagihugu bagira batangure kwihanira ariko kumukura aho rwotera izuba. Inyuma yaho umwe mu banyagihugu yarasinzikaye bikomeye aca twagwa kwa muganga, abandi babiri muri bo baca barafatwa ku itegeko ry'abakuru b'imitumba. Aha ababirabisha amaso bagasaba ko izo nzirakarengane zorekugwa, hagafungwa abo biyemeje kwigira surivu kubera bakingirwa n'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD. Aha tukabibutsa ko atari ubwa mbere izo mbonerakure zikizura mbere zikanatoteza abanyagihugu, aho mu mwaka uheze imbonerakure yitwa Mubara hamwe n'uwahoze atwara umutumba Bukeye azwi nka Pare, aho bihaye ibara mu kugandagura umusore bari bafashe mu mwaka uheze barafunga, ariko parake ya Makamba ikaba yaciye ibarekuira badakubiswe intahe mu gahanga. Ivyo bikaba byakurikiwe n'ibiziga byagumye bitogwa muri iyo micungararo, kandi byose bikagirizwa izo mbonerakure nyine. Kisa inamahoro urakenuye ndakumenyesha ko ku majambo yo gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda eruka gushikirizwa n'ubuserukira Burundi mu gihugu cy'Ububirigi Terasi Nayiraja na majambo ashobora gukwegera akarambaraye. Ivyo bigashikirizwa n'abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi bahurikiye mu ishirahamwe y'abarundi bahungiye muri ico gihugu, bakaba babicishije mu itangazo baciye bashira ahabona mu kwiyamiriza uwo mutegetsi. Kurikira Emery Kameya atwara iryo shirahamwe. Twarasohoye itangazo inyuma yaho twumviririje ikiganiro cashikirijwe n'umushingantahe Terence Ntahiraja aserukira Uburundi imbere y'ingoma y'Ububirigi. Ikiganiro hanene cari gifatiye ku bice bitatu: imigenderanire iri hagati y'Uburundi n'u Rwanda uno munsi, intambara iri mu burasirazuba bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ibikorwa igihugu c'u Burundi kiriko kirakora ku barundi bakomoka ku barundi baba mu gihugu c'Ububirigi. Ku migenderanire y'u Rwanda n'Uburundi twarumvise avuga neza yuko u Rwanda rwo kwitegurira intambara ishoboka izoba bitewe n'abasize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu 1994 bakorera ibikorwa vya gisirikare mu gihugu ca Kongo, bivugwa ko bari no mu Burundi. Ivyo yabivuze inyuma y'ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi igihe yari Kinshasa, aho yamahamagarira urwaruka rw'u Rwanda gufata ibigwanisho akazona bafasha kugira ngo bashobore guhindura ubutegetsi buri i Kigali uno munsi. Ivyo vyumvirije biteye kubiri n'ivyo wenyene yavuze yuko u Burundi budatera butegwa, kuko ayo majambo arerekana neza yuko bafite intumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi. Tumuhamagarira rero yuko ivyo bintu vyo gukwegera ikara mu gashambara, gukwega intambara ku rubibe rw'igihugu, gutera umudugarara ku gihugu kibanyi, intambara ishobora gushika kubera no mu Burundi, kuko muravuga mu Kirundi ngo umuntu amenya ingene atangura intambara ntamenya iherezo ryayo. Tubona ko ari ibintu byataye igihe, bitagira aho bizoshikana igihugu, bitaco vyofasha mu gihe abarundi bafise ingorane z'ubwoko bwose, zaba izo mu mibano, zaba iza politike, zaba iz'ubutunzi, byose bisa neza biri ku manga.
tukabahamagarira rero guhindura ingendo, kwigarura hakiri kare bigishoboka kugira ngo ntibatere umudugararo mu gihe ibibazo biramukora muri ako karere mubona atari bike. Ku byerekeye intambara iriko irabera hagati mu bakongomani, uravye inyifato abarundi bakoze nuko bavuze bati tuje kugira gufata uruhande rumwe mu bariko baragwana tubafashe kugwana. Ivyo si jewe ndabivuze, ni Terence wenyene yabivuze yuko bagiye gufasha gutuza abariko baragwana muri Kongo. Abo bariko baragwana muri Kongo n'abakongomani, kuja gufasha kwangaza abantu dufate ko babishoboye. Murumva yuko ari ibintu biteye ubwoba cane muri kino gihe, kwiyumvira yuko hari igice c'abanyagihugu batari nabi wawe wo kwiyumvira ko ufasha kubakura mu gihugu iwabo ukabangaza ukabazimanganiriza ubuzima. Ivyo biruko mu gihe ibindi bihugu kuri politike yo kw'isi yose yabaye igihugu abandi bavuga bati turazanye umuganda kugira tubumvikanishe, bangwe nibanga tubafashe mwuzuze mubane muteze imbere igihugu canyu, mwiteze imbere kugira ngo kw'isi habi ituze. Ico nico twari kuba tubarindiriye, kuko bari gufasha ko Kongo itorera umuti ibibazo vyose biri hagati y'abanyekongo, aho kuja kuvuga ngo tugira dufashe iruhande rumwe rutembagaze urundi ruhande. Aba barundi nyene bagahamagarira leta y'u Burundi gukora vuba na bwango bagakura abasirikare b'abarundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuko barahiriye kugwanira igihugu cabo atari igihugu c'abanyamahanga. N'ubunyene tumwumvirize. Twona bahamagarira yuko abasuda bariko baragwana muri Kongo bubakurayo, bariko bapfiriki ko barahiye kuzogwanira igihugu c'u Burundi, kuzopfira munsi y'idarapo y'u Burundi. Uno munsi bariko barapfa, ejo bazovuga ko baziziki. Singwano yawo, singwano y'igihugu c'u Burundi, ni ingwano iri mu mitwe yabo nyene bayitera, nta nyungu izozanira u Burundi, ntaco bari kukingira igihugu c'u Burundi. Naho nizo mpanuro tubona twubaha kubiba mu burasirazuba bwa Kongo. Ku vyerekeye ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora kuba birigi bafise inkomoko mu Burundi, aho mvuze ababirigi kuko hari abafise ubwenegihugu, hariho abafise ubuhungiro hano, hariho n'abariko barabusaba. Abarundi turi muri iyo migwi itatu, ariko abo bose mu bisanzwe dukingiwe na leta y'Ububirigi kandi turayizeye iranabishoboye. Ariko ayo majambo yavuzwe na ambasaderi twebwe yaraduteye ubwoba, kuko turavye ibiba mu Burundi urabona abarundi bigwa baricwa, abarundi barapfunzwe, abarundi bigwa baraborezwa igufa, abarundi birirwa baranyagwa ivyabo. Ivyo vyose atacamira, kuko muri kino gihugu nta butungane buriho. Ntaco buza rero yuko yo babona kavuga bati tugire nabi, bushobora konona, bushobora kugira nabi umuntu ari ngaha mu Bubiligi, kuko barabishoboye. Nico gituma twebwe duca twitura inzego zibijejwe ngaha, kuko hano n'igihugu c'amategeko. Umuntu gikingira umuntu uwo ari we wese ahaba, n'uwuhatse indaro, n'uwuhita ahaciye mu Bubiligi. Ivyo nta kimwe kabazobikora. Twebwe tugira tuti ntihagire umurundi n'umwe agirirwa nabi ari hano, agirirwe nawe yahunze kandi ari navyo yahunze. Ariko tukanatera kamo leta y'u Burundi ko hariho ibintu vyinshi bokora, hari ibintu vyinshi bokorera abarundi bitandukanye no kugirira nabi. Ntihararengerana, nibagarura agatima mpembero, bave ibuzimu baje ibuntu, bareke kwama iminsi yose barangwa no gukora ikibi ngo bibi ari byo vyitirirwa abarundi n'Uburundi.
nagira ndangize nteye akamo abarundi baba mu Burundi n'ababa mu Bubiligi ko muri iyi minsi leta y'u Burundi imaze iminsi ivuga amajambo acanishamwo abantu kuko urabona nk'ibi baba bariko baravuga bituma abantu bikekana habugwa ikwekwe mu bantu. Abarundi batoca inkokora buguma bari hamwe bokunga ubumwe n'ivyabatandukanya babitorera umuti babirengere baje hamwe nico kizokiza igihugu cacu c'u Burundi nico kizokiza Burundi nico kizotorera inyishu ibibazo Burundi ufise. Uwo akaba yari Emery Kame arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi. Leta y'u Burundi ikomoka ku mugambo SNDD-FDD nta kindi iriko irategura atari imperuka ku Burundi n'abarundi no mwihwezo uri mu nyandiko yashizwe ahabona nikemenyesha makuru bigabiro news. Leta ibi bakabishikiriza bisunze ihonyabwoko ririko rirakorerwa abanyamurenge mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo co kimwe n'ubwicanyi bubera mu mihingo itandukanye y'u Burundi byose bikozwe na bamwe mu nzego za leta inzego z'umutekano bafatikanije ni Mbonerakure. Odas Kaburo yaduteguriye inkuru ndende. Bishimikije ibikorwa bimwe bimwe bikorwa na leta y'u Burundi nta nkeka inzira u Burundi burimo yerekeza mu mahonero. Bimwe muri ivyo bikorwa bibi biriko bijana u Burundi aharindimuka ni ubwicanyi buriko bukorerwa abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihugu ca Kongo, bakaba bariko bicwa n'ingabo z'u Burundi zifatanije n'igisirikare ca Kongo n'iyindi migwi ihabwa ubushobozi na leta ya Kisekedi. Hambavu y'ubwo bwicanyi ku banyamurenge hiyongera ko iturirwa ry'ibigwanisho riheruka kubera mu ikambi nkuru ya gisirikare i Bujumbura ivyahitanye abanyagihugu batari bake, ariko bikaba byahereye mu matohoza. N'ibigwanisho bivuga ko vyoba vyari bitegekanijwe kujabukanwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, byatumwe ko na leta y'ico gihugu ngo ibandanye ibikoresha mu kumara abanyamurenge ifatanije na leta y'u Burundi, vyitirirwa kugwanya umugwi M23 ugwanya leta ya Kongo. Ikindi giteye ubwoba ku kiganisha Burundi mu bihe bihambaye n'ibikorwa bigayitse bihitana ubuzima bwa benshi mu Burundi ataho bitaniye n'ivyakozwe n'interahamwe mu gihugu c'u Rwanda imbere no mu gihe ca genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Igiteye umutima uhagaze abarundi batari bake n'ishingwa ry'umugwi ubangabanganwa n'igisirikare c'u Burundi ugizwe n'imbonerakure hamwe n'abahoze bagwana mu gihe muhari CNDD-FDD wari ukiri mu ishamba udurumbanya Uburundi. Aba bari mu mugwi witwa FRADE mu majambo yose ni Force de Réserve et d'Appui au Développement, tubigenekereje mu rurimi rw'ikirundi womenga n'umugwi wo gufasha mu iterambere ibinyuranye n'ico abo bari muri uwo mugwi bakora. Insiguro ya nyayo y'ivyo bakora ni ugufashanya n'igisirikare c'u Burundi aho rukambye. Ku rundi ruhande aba nibo bakora amabi yose bayakorera abo leta y'u Burundi idashaka ko babaho, bitewe nuko umugambwe SNDD-FDD uvuga ko mu Mbonerakure harimwo abatacizewe. Ibi rero bikaba ari byo soko y'ibiziga biguma bitorwa irya nino mu Burundi, hamenyekane ababatse ubuzima, leta nayo ntiyeze ngo ikora amatohoza kuko itokwikora mu nda ngo ihane abo yahaye ivyo bikorwa bigayitse. Ni nabo nyene bari muri uwo mugwi wishigwa rimenetse baronswa akazi mu bindi bisata bigize ubuzima bw'u Burundi, mu gihe ubutunzi bw'u Burundi bugeze aho umwasi ashaka. Abarundi isinzi bugarijwe n'ubukene buzura inzara, abakiri bato co kimwe na bamwe mu bakozi ba leta harimwo n'abasirikare, ababishoboye bakaba babandanya kuyanyaga baja gushakishiriza amaramuko mu bindi bihugu. Ibi byose bikaba biriko biraba leta y'u Burundi yivugira ko abakiri bato baronka akazi ku bwinshi, hagutora umuti w'ubukene ahubwo yo ishira inguvu mu kwigisha abakiri bato urwanko rufatiye ku macakubiri ihereye mu bana bato b'imyaka 5 abo bita ibiswi by'inkona ngo bazokure ari Mbonerakure za nyazo. Bigabiro news leta bakabandanya berekana ko atagikozwe ngo Uburundi bushayugwe, atankeka bushobora kugwa mu isanganya udasize inyuma na bimwe mu bihugu biri mu karere Uburundi buherereyemo. Nawe Odasi Kaburo ndagushimire. Ibijanye n'amatora yimirije biracagoye mu Burundi, ahanini uyu muhinga akabivuga yisunze
kumigwa ridasanzwe n'agatotezo kaguma bikorerwa umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega kandi ikomeye. Kurikira Patrice Sabo guheba. Mwarabonye ko ibyo bakoze byose hariho ikintu cabanje gutegurwa cyo kunyaga umugambwe umushinga amateka agatorwa. Cyo cabanje gutegurwa kirategurwa imbere kugira ngo kandi n'uburyo basanzwe bamenyereye gukoresha. Mwarabonye mu 2010 ingene babukoresheje kugira ngo umugambwe FNL bawugabire ubundi muntu. Nibwo buryo rero bwasubiye gukoreshwa mu 2023 mu gutegura amatora ya 2025 babanza kwaka umugambwe CNL umushinga amateka agatogwasa. Iyo bari kubategura amatora mwena gutyo ukanarondera n'ubutungane ukabubura kuko baje kumwaka umugambwe yarashinze urubanza ubutungane ku rubanza n'ubu ntiruracika mu 2025 rwari bwacika none munsi mu 2026 ruracika. Iryo ni ikumira rero ikumira rimwe ryo kumugaragaro hamwe ubwoba bw'ababa bari ku butegetsi bavuga ati ujya mu kandida ujya wa wundi tubona abantu batora ari benshi wa wundi tubona umengo afite igihagararo ijunja n'ijambo muri politike afite imigambi abantu botahura kandi afitiwe icizere ko imigambi yo nayishira no mu ngiro. Urya rero agiyemwo birumvikana naho bavuga ngo iki abarundi baramaze guca ubwenge baca batora uwo muntu bibaza ko iyo bateza imbere kuko ari igihugu kigeze mu mazi abira kigeze habi. Bisigura yuko rero urubuga uko rumeze noneho narabonye n'abitwa ko bagifise imigambwe nabo nyene bavuga bati ibyo siniriki yakora ntibituraba kuko ntitugishwe inama. Bahagenda incure mukuru w'igihugu bakire akabakira mugabo aho onye n'ahari umuhanuzi nibaza ko ari umuhanuzi kuko yase nibavuga ko yigenga ntikigenda gutegeko mu biro by'umukuru w'igihugu biragoye. Ni ukuvuga yuko hari hagahazi kugira ngo habe ubwigenge ku banyepolitike bose bifuza guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027. Kuza agatogwasa kwitoza birafitaniye neza na neza isano n'inyifato yaranze amatora igihe yari yarateguwe n'ababirigi aho babuza umuganwa Rudoviko Rwagasore kwitoza bigafitanira isano kandi n'abaporona bashatse kubuza President Ndadaye kwitoza igihe bahiganwa na Iprona. Uyo muhinga yita agatotezo n'ubunyene tumwumvirize. Igihe cyose rero umukandida akomeye wo muri opposition abucishwe kwitoza nka Honorable Gatogwasa niko ababirigi babikoze muri ya 1961 babuza Rwagasore kwitoza, niko abaporona babikoze muri 1992 na 3 bahakwa kubuza President Ndadaye kwitoza. Imvo ntizibura barakwagiriza ibi n'ibindi kugira ngo gusa uvemo mugabo ko twagiye turabibona aho hose haba mu Burundi bwikukira Rwagasore yaruhiye kuzoja mu matora aruhira no kuyatsinda ababirigi barataha ukuvuga abarundi baronka kwikukira. 1992 na 3 Ndadaye yaruhiye kuja mu matora arayatsinda demokrasi ibona kugaruka mu Burundi. Nuno musi demokrasi sani yasubiye buti kubera ko tumaze kuja mu ntwaro y'umugambwe umwe ubonekera hehe mu nama nshinga amateka, ubonekera mu nama nkingutsa amateka, ubonekera mu baje nama ba komine muri izo nzego zitogwa si muri bijye bibanza bigenwa na nyenicure mukuru w'igihugu. Umugambi umwe ubonekera he mu matora. Ubu rero abarundi bari mu ntwaro umugambi umwe, demokrasi yahambwe bisaba kwisubira kuzuka. Ico kogwa rero ubu kugira ngo amatora amere neza ni icyuko abafise ububasha bo kwemera ko haba ubutungane ni bwaba urubanza rwa Honorable Gatogwasa rudagucika asubizwa umugambwe wiwe aje mu matora
aje mu matora afise umugambwe canke atawufise kandi ayo matora bayugururire bose ntibasubire kugira ubwoba ngo uyu twomureka yotsinda nibareka abarundi bicira urubanza niyo bahagaze demokrasi niyo bahagaze ubutungane niho hahagaze agateka kazina muntu niho hahagaze politike ya bose ico nico cokogwa kandi ico gikozwe wa mutekano y'amatora arimwo bose y'amatora atekanye acaba kubera ko ntawe bafise agahigihigi mbega iyo seni vyoba ngombwa bakayisesa ko babonera imwe induru bagashiraho seni ihuriwemwo na bose kuko n'ubundi itegezwe gutegura amatora ya bose ivyiyumviro vyo ntibabiyobewe kuko hari n'abanditse hari n'abandi babivuze ariko umwanya uracariho ntuzenye uravye urutonde rw'ibizokorwa mu matora mu kw'icumi na kabiri niho abakandida bose bazomenyekana none turacari mu kwezi kwa gatandatu haracariho umwanya w'uko ivyo bibazo babitorera umuti bakemanga ko demokarasi kugira igende neza haba amatora arimwo bose atawukumiriwe atawanja bangura atakamwana wa mama atakankunzi wakaba yari Patrice Sabo guheba umwe mu bakurikiranira hafi ibijanye na politike mu Burundi mu gusozera y'amakuru abarundi bahungiye mu gihugu ca Malawi bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cyo kubaho kuko bamaze igihe kinini bataronka imfashanyo bakavuga ko batekewe n'ubwoba cyane ko nishirahamwe mpuzamakungu gitaho ibifungurwa vy'impunzi World Food Program ryamaze kubahebuza ko atafashanyo bazosubira kuronswa kurikira umwe muri izo mpunzi muri Malawi tubatiri impunzi yo muri Sareka mu guca Malawi muri Rongwe ikibazo dufitanye cy'inzara by'ukuri turarusha n'inzara kweri bituga nuko nta kintu nta bufasha namwe tugo turaronka ubufasha bwarahagaze ko batubwiye bati WFP nta mafaranga ifise yo kutugaburira baravuga bati nihaboneka ubufasha tuzaba butabonetse naho nta kundi no kwimenya ubwo dufise abana dufise abagore nta kifisa rwo dufise by'ukuri mwagomba mukabaza abari mu bice bitandukanye hirya no hino ukuntu impunzi zo muri gihugu ca Malawi uko zibayeho nta kintu dufise na kimwe kila kintu cyose no kugura ubu n'amazi tuyavuma ku buntu ariko ubu dutanga amahera kandi amahera nta tuyavana ubwo by'ukuri n'ukuri twasaba mwebwe muri ku maradiyo mutangaza ibinyamakuru hirya no hino kugira ngo n'ukuri mu byo mutangaza byose mutangaza gutsa ku mpunzi ziri mu gihugu ca Malawi uko n'ukuri tubayeho nabi kubw'inzara abana biriko bararira kubw'inzara by'ukuri n'ukuri turasonze nta kintu na kimwe nta n'ishirika n'imwe irimo idusika kugira ngo iduhumeze cyane mu bikorwa bagenda ukuntu kabaye agacerere nta kintu na kimwe cyo kirakoko turavuga tuti none tugiye kuba bande by'ukuri amakuru ndagomba kubasikiriza n'ukuri nayo naha ku magogwa y'impunzi ziri muri Malawi dusozere ko amakuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo shimire n'uruganda rwacu rwatorokanije nibagiye Ivera koze ariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma na Jevia Doctori aragira mu ngona ariko ndayabashikiriza mu nkundire duhani sango ku munsi wejo na gahuane